Mbega none urashaka itunga gushika hehe? Igituma ndakubaje ico kibazo nuko hari abantu benshi iyo baronse itunga bibagira iyo bavuye, bibagira imiryango yabo, hariho meme n'abihakana mama wabo, n'abihakana papa wabo kubera itunga. Urashaka itunga gushika hehe? Hariho n'abantu usanga meme na dignité, ubuntu bwabo babutanga kubera amahera, ariko uribaza yuko iryo tunga rizogushikana hehe? Iryo tunga rigutwara ahantu heza canke habi? Bon, reka ndakubwire, hariho ikintu cane cane usanga cugarije Kugume fans, mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Nibaze ko mumeze neza, abatameze neza Imana ikomeze kuborohereza. N'ubundi ni umukobwa wanyu n'ubundi abakunda cane, agerageza uko ashoboye kugira abazanira impanuro nziza kandi zibafasha, zinabubaka. So n'ubundi rero n'ubundi reka nshimire abantu cane, abantu munyizera, abantu mwanyizeye mukagira sabone, abantu muraba ibiganiro vy'iwanje, abantu muntiza umwanya wanyu, ni ivy'agaciro kuri jewe, amakomantere yanyu, ingene mubandanya munyizera, ingene mubandanya mukunda ibiganiro vyanje, ingene mukora amapartage, biranyubaka cane, birandyohera, bituma numva yuko nokora ibiganiro vyinshi, kuguma ndabazana ibiganiro bibafasha kandi bibubaka. Reka rero uyu munsi naho nyene nteze amatwi yawe, ndabigusavye unteze amatwi yawe, wa muntu utarakora sabone, ndakwinginze ukore sabone, unyizere, ndabizi yuko ntazogutenguha. So n'ubundi subira unteze amatwi yawe, ndakuyagire gatoyi, sindagufatira umwanya munini, ariko ndakwingiza umwanya wawe mutoyi uwuntize ikintu ndakubwira. Mbega none urashaka itunga gushika hehe? Igituma ndakubaje ico kibazo nuko hari abantu benshi iyo baronse itunga bibagira iyo bavuye, bibagira imiryango yabo, hariho meme n'abihakana mama wabo, n'abihakana papa wabo kubera itunga. Urashaka itunga gushika hehe? Hariho n'abantu usanga meme na dignité, ubuntu bwabo babutanga kubera amahera, ariko uribaza yuko iryo tunga rizogushikana hehe? Iryo tunga rigutwara ahantu heza canke habi? Bon, reka ndakubwire, hariho ikintu cane cane usanga cugarije abantu benshi, nuko ashobora kuronka itunga deke arironse aribagiye umuryango, araretse kwitaho umuryango wiwe kubera itunga. Urashaka banza urabe iryo tunga ryawe ahantu rizogushikana, ahantu ririko rirakuganisha. Ikiganiro kiraba haba umujene canke umupapa canke umumama, mwese kirabaraba. Ntuce wikuramo ngo je ikiganiro ngo ntikindaba, kibaraba mwese. Hari histoire y'umuntu yitwa Alex, yari umupapa, ariko akiri umusore yarakunda gukora, yarafise vision, yarafise basaha ashaka kugera, yarafise rêve yo kuba umuchef entreprise, kugira entreprise yiwe, agakora cane, agakora uko ashoboye. Mu nyuma araronka umuryango, araronka abana 2, hanyuma kirakunda, ya rêve yiwe arayishikako yo kugira entreprise yiwe. Ikintu cabaye rero, amaze kuronka iyo entreprise yiwe, yaciye atangura kwibagira umuryango wiwe, kuburira umwanya umuryango wiwe, kuburyo ntiyamenya ngo abana ngo bakeneye iki, ngo abana ngo hageze ko batangura ishure, abana ngo barakeneye minervare, abana ngo barakeneye ngo ico bambara, vyose vyamenye umumama, vyamenye mama wabo. Urumva bigatirimutsa abana cane, bakavuga ati papa bimeze gute, kubera ko udaduha umwanya, kubera iki tutakubona muhira? Akavuga ati murabizi bane banje yuko baragiye kubarondera agakade, niyo mpamvu mutoshobora kumbona. Ariko rero ikosa abantu benshi bakora nuko baha umwanya amahera gusumvya uko baha umwanya abana babo. Ego nivyo kurondera amahera nivyo, ariko n'ibice bikwibagiza umuryango wawe. Uyu munsi nje kukubwira umuryango. Nyamba ugifise umuryango witwa, nyamba ugifise umuntu witwa mama wanje, papa wanje, canke nyamba uvuga ati ndafise basi umuntu ashobora kumpamagara papa, umuntu ashobora kumpamagara mama, ndakwinginze uwo muntu umuha agaciro, umuha umwanya. Pe importe akazi kose woba ukora, ariko ntuburire umwanya
umuntu ukunda, ntuburire umwanya umuryango wawe. Rero hari ukuntu abo bana mu gitondo bavyuka baja kw'ishuri, papa wabo ntawe bigera babona kubera papa wabo yagenda ku kazi abana baryamye. Abana bagataha ku kazi, abana bagataha bavuye kw'ishuri, papa wabo ntawe babona. Papa wabo yataha abana bafunguye, banaryamye, banasinziriye, abana ntibigera babona se wabo. Bikababaza cane, bikabatirimutsa cane. Urumva? Rero hari ukuntu usanga hariho ibintu bimwe bimwe abapapa usanga barahebeye abagore. Irevwe mu muryango vyari bikwiye yuko mugabura inshingano, nyamba uvuga ati zino nshingano nizo mu papa, zino nshingano nizo mu mama, mwari mukwiye kuzigabura. Ariko hari ukuntu uca usanga umupapa ibintu vyose yabihebeye umugore. Nivyo rero vyabaye ko Alex vyose yavuga ati jewe no kurondera amahera, ariko sinzi umwana wanje ico akunda. Jewe no kurondera amahera gusa, ariko sinzi umwana akunda iki, sinzi umwana ngo ashaka iki, sinzi indoto y'umwana wanje, sinzi mu majambo make umwana sindamuzi. Ivyo yabihebera umugore. Ndakwinginze, hari umuntu ariko aravuga w'umujene, nkubareka arimva ati jewe ivyo bintu ntibindaba nta na gato, ariko ariko birakuraba cane kuko niyuja. Njewe kubuza ayo makosa, ntuze ukora amakosa yo kuronka amahera ngo wibagire umuryango wawe, ngo wibagire iyo wavuye, ngo wibagire mama wawe, ngo wibagire papa wawe, ngo wibagire abana bawe. So ndabigusavye rero, ntuze ukore amakosa yo kuronka itunga ngo uburire umwanya abantu ukunda, ngo uburire umwanya umuryango wawe, abavyeyi bawe canke abana bawe. Nivyo vyabaye ko Alex. Ariko mu nyuma umumama akamubwira ati ibintu ukuntu uburira umwanya, ukuntu uburira umwanya abana bawe, ukuntu uburira umwanya jewe umugore wawe, hazogira igihe tugende twigire, n'ubundi tubayeho nk'uko umenga ntitugufise kandi wari sanse kuhaba. Samedi muri weekend yaba ari kimwe mu maconference canke nubwo yaba yiriwe muhira, yaba ari ku mashini ategura ivyo mu ndwiza. Abana biwe nubwo bamubona siho yabari. Urumva? Haragira igihe rero bibatirimutsa cane, ariko umugore uwo musi aravuga ati jewe ngomba nitore ngende ndamubise. Aratekera impuzu ziwe n'izabana, baragenda. Aca asika agapapuro ko kumwandikira amubwira ati twagiye kurondera amahoro, kuko tubayeho nk'uko umenga ntitugufise kandi wari sanse kuhaba. Ego waturutishije akazi, ego irevwe no kurondera amahera nivyo birumvikana, ariko basi urondere nubwo biba 30 minutes yo gusangira natwe, yo kuganira n'abana bawe, umenye abana bawe bakunda iki, umenye abana bawe bashaka iki, bafise indoto zinize, ubamenye basi. So aca arandika ya lettre, baca baragenda. Wa mupapa wa Alex atashe, aca arabona ya lettre, arayisoma yose, aca aricara mu cumba ariyumvira, aravuga ati ibintu birampaye icigwa. Ndabona yuko abantu nkunda ntayiko ndabaha agaciro, kandi bari bagihari na lisansi kubereka urukundo bagihari. Mu nyuma rero umupapa ariyumvira, aravuga ati ndakora amakosa cane, kandi baba mu nzu nini, kuko yarataha umunsi wa mbere, yarataha akabona inzu iragaragara. Umunsi wa kabiri aravuga ati ifu yuko mpinduka nkaja kurondera umuryango wanje, hama nkabaronkera umwanya. Iyi histoire igana hehe? Nuko wewe ikintu cose woba ukora, ivyo woba ukora, itunga nize ritume wibagira umuryango wawe. Iryo tunga wowe ushaka nize ritume wibagira iyo wapfuye. Hariho n'abantu benshi usanga aronse itunga neza akibagira mama wiwe, papa wiwe, akanabihakana yuko ari abavyeyi biwe bamuvyaye. Ndakwinginze iryo kosa ntuze urikore. We mufana uriko uraraba Host TV, ntuze ukore iryo kosa ryo kwihakana canke ryo kuburira umwanya abantu ukunda, umuryango wawe. Reka ndakubwire isobanuro neza ry'umuryango. Umuryango ni isoko y'urukundo, itanguriro ry'ubuzima, aho umuntu yiga gukunda, kubabarira no gufatana mu mugongo. Ni ahantu umuntu yisanga akumva ko afise agaciro n'icamariye abandi. Ni ishure rya mbere ry'imico, indangagaciro n'uburere. Ni ahantu h'amahoro n'ubugwaneza.
aho umuntu amenyera ko ubuzima bubamwo abandi. Umuryango ni nk'igiti gifise imizi, iyo imizi ikomeye n'ubuzima burakomera. Ni ururimi rumurikira ubuzima ahatangurira inzozi z'umuntu. So ndakwinginze wowe muntu ikorera Host TV, uyu munsi utangure uhe umwanya umuryango wawe. Akazi kawe uko kuba kameze kose, akazi kose wowe ufise, ariko ntiwibagire umuryango, ntiwibagire iyo wapfuye. Maze kubabwira ibintu byinshi byo gukora, ingene wo kwiteza imbere, inzozi zawe ingene woharanira mu kazi kawe, ariko umuryango nico kintu ca mbere gikomeye. Ivyo woronka byose ubanze urabe yuko ushobora kuronkera umwanya umuryango wawe, ubwire ko unabakunda bagihari. Ntuzorogrete uwo mwanya wobahaye ko wubaha ari uko batagihari. Ndazi ko byabafashije cane, ndabakunda cane, ndabakeneye muri commentaire mumbwire ingene ikiganiro cabafashije, mumbwire ingene cabubatse. Ndabakunda cane, ciao ciao. Baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukaba mufize ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni ryo jwi ry'Uburundi.